Ndayishemeze ndayage inatokivugu amugabire agiyo mwana yamaye byose sinatangwa kuyihaya ndayigurira ubwatsi abundi akamwemwe ni kose ndinanigina mumutima niyo mwana ndayishemeze ndayihage indatokwivugu amugabire nagiyo mwana yamaye byose sinatangwa kuyihaya ndayigurira ubwatsi mukama tubandanya tugukengurukira muri izi ntambwe ziboneka z'urukundo rw'aba bavukanye bacu urukundo rumaze kubwirirwa imiryango yacu tukagukengurukira ku byiza udahengeje kutugirira tukagusaba ngo ubandanye dufasha gukomeza ubumwe n'urukundo mu miryango ubandanye uteza imbere uru rukundo rw'aba bavukanye rugira ico rushitseko uruhezagire duhezagirire n'urugendo tugiye gufata mbere n'izindi ntambwe z'ubuzima tugiye kujamwo duhereye kuri uru rugo rushasha ruriko rurashingwa dushikana amahoro iyo tugiye uheze udufashe wenyine gutunganya ibintu uko bishaka izina ryawe rininahazwe abantu natwe turongorukiza nk'uko utugenera tubigusabije Yesu Kristo umukama wacu korane n'umukama Imana mushobora byose data mwana mutima mweranda nibahezagire nidushemeze umukama Sasa Léon XIV accorde le mariage et à l'occasion du sacrement du mariage afin que leur amour consacré devant l'autel soit pleinement affermi par la grâce de Dieu. Église Saint-Sacrement qui tiendra 13 septembre 2025. Jubileum Magnus Dominus ex edibus Vaticanus Ecclesiae Ministri Ibibongo
Your day's my day. Your night's my na. Will we take your turabandanya tukengurukira ku munsi mwiza waduhaye kuri uwo mugambi mwiza w'ukunga ubumwe hagati y'imiryango uriko urakomeza uciye kuri abo bavukanyi bacu bakaba n'ibibondo byacu bakaba n'abagenzi bandanya rero guhezagira kuko wama kugira ngo natwe nyine tuguhezagire duhezagira izina ryawe uhezagire n'iki kivi tugezemo ibiyago inzimano amajambo bitubere ingirakamaro bidufashe kunga ubumwe bidufashe gutera imbere ku mutima no ku mubiri tubigusabye Yesu Kristo umukama wacu dushimiye Yesu ukora we Mana nye n'ubuzima iyo turi kumwe ndabizi sinkungabana ndashaka kugukorera ariko nkagira intege nke mukiza wanje